nyuma y'uko abajenerali bahanganye muri Sudani bemeranyijwe kenshi guhagarika imirwano bikananirana. Uyu munsi imirwano yakomeje kuva mu kwezi kwa kane. Imirwano yadutse, ababarirwa magana barapfuye, abandi benshi barahunga. Ari muri Kenya, Ministiri w'intebe w'Ubudage Olaf Scholz yahamagariye abahanganye muri Sudani guhagarika imirwano. Yabonanye kandi na Perezida William Ruto. Muri Mali, abasirikare bari ku butegetsi batangaje ko umushinga wo gutora itegeko nshinga uzaba mu kwezi kwa gatandatu, ni nyuma y'uko itariki bari bihaye mu kwezi kwa gatatu yabarenganye. Iri tegeko niritorwa rizaba ari intambwe ikomeye itewe iganisha ku mugambi wo kutarenza 2024 bakiri ku butegetsi. Ejo kuwa kane, Ministiri w'intebe w'Ubuyapani yavuze ko igihugu cye gishobora kuzafasha Mozambike guhangana n'imitwe y'inyeshyamba z'Abisilamu mu ntara ya Cabo Delgado. Mu Rwanda, bamwe mu bantu 130 bishwe n'imyuzure bashyinguwe mu karere ka Rubavu. Leta y'u Rwanda yavuze ko imyuzure yasenye amazu arenga 1500, ikangiza n'andi arenga 2500.